Umuntu TV tubitayeho. Kuri gatatu kibazo cya gatatu kivuga ngo ishengero ryinshi ridashobora guharurika rivuye mu miryango yose. Mu miryango yose. Ngaha hejuru nsize ibyahishuriwe Yohana 7:4 havuga yuko abadomwe kw'ikimenyetso nabo mu miryango yose y'abayasharani. Mu miryango yose y'abayasharani. Ushobora guteranya n'insiguro mpejije gusigura yabo bami bava mu bura, ariko ntacyo, kuko hari igihe wavuga ati oya ni mu miryango yose y'abayashirani. Icyo naciye nkora nacinshira ku murongo wo gusubira mu byagezwe 2:8-64 harushiriza kwerekana ukuntu abayashirani nta hanga na rimwe batabamwo. Abayashirani b'ukuri nta hanga na rimwe batabamwo. Muga abatarabukuri ntibashobora kuboneka mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania. Muga abukuri hora havuga aho mu gusubira mu byagezwe, igitabo cyo gusubira mu byagezwe 2:8-64 yuko azobashwiragiriza mu mahanga yose yo munsi y'ijuru, aho bazoshika bashinga amadini yo gusengera ibigirwamana by'amabuye n'iby'ibiti. Abafise abashira imisaraba ku ntunzeye ku masengero yabo, n'ubuhanuzi bwerekana yuko bazoshika bashinga amasengero y'ibiti yo gusenga ibiti, ngo umusaraba warankijije ibyaha, ukamenga umusaraba urakiza ibyaha. Ntibazi waje kubakiza ibyaha, ariko bakaririmba bavuga ngo umusaraba wabakijije ibyaha. Hamwe no gusenga imana z'amabuye, imana zikozwe mu mabuye ni nyinshi, amadini barimwo. Rero abayashirani bashwiragirijwe mu mahanga yose, mu bihugu byose. Rero kuba abonye yuko bavuye mu miryango yose yo mwisi, yego baravayo nyene kuko barashwiragirijwe. Byanditswe, ubuhanuzi bwabo burahari yuko bazoshwiragirizwayo. Rero ntibashwiragirizwa ahandi, bashwiragirizwa mu mahanga yose, kandi bagashwiragirizwa mu miryango yose. Niko bimeze. Rero mw'iyo miryango barayivanwamwo. Ni bande bazovugirizwa inzamba? Niho ucumenya ni bande Yohana yabonye mu ijuru, kuko abazovugirizwa inzamba ati nimugaruke nabagiye batwawe ari nyakana, bashwiragijwe, nibo bazobwirwa ati rero garuka iwanyu mu ijuru, garuka iwanyu muri Kanani. Rero barashwiragirijwe iyo mu mahanga, mu miryango yose. Turi ku kagingo kavuga ngo rivuye mu miryango yose. N'ubu bibereye mu miryango yose, niyo bariko barakubitirwa. Rero hagiye kuzogera igihe bakugwe mu iyo miryango. Ubwo n'uburyo bwa mbere. Ibyahishuriwe Yohana byo natanguriye ko byavuze ngo bo mu miryango yose y'abayashirani. Iyo niyo nyishu y'ukuri, bavuye mu miryango yose y'abayashirani. Ariko n'uwo murongo wo gusubira mu byagezwe, isi nayo irafise imiryango, kandi niyo bashwiragirijwe aba bantu iri shengero. Ndazi byogorana, ariko ntibigoranye kuko umurongo twatanguriye ko w'ubuhanuzi bwerekana badashobora guharurika ni bande. Twabonye ko abayashirani ntibashobora guharurika, bazoba benshi. Igitigiri ntikizo ari 144 gusa.
twumvise abayashurani n'abayuda bazoja hamwe hama baduge. Hoseya 1:10-11 baduge bave mw'isi, kandi ngo uwo munsi wo kuduga mw'ijuru ngo uzoba uhambaye. Kuduga mw'ijuru rero ni igihugu c'i Kanani bazojamwo, si mu kirere. Nibi rero bazoba bavuye mw'iyo miryango, kandi ari imiryango yose y'abayashurani. Nimba hari uwogira ikibazo ngaha yombwira nkasubira nkamusigurira neza. Mugiyo miryango ibonywe mw'ijuru niyo abayashurani bonyene, kuko niko Bibiliya yabivuze. Nta bandi bantu bivanzemwo, ntabo. Reka tugende kukagira kane. Tugeze ku kagingo kagira kane k'ikibazo kivuga ngo iryo shengero rivuye mu moko yose. None ntiwumva ko ari mu moko yose? Kw'isi hari amoko angahe? Numva havuyemwo abizeye baraduze bashitse mw'ijuru. Ico wibuka nuko abaduze bavuye mu gihugu bakaduga mw'ijuru, Hoseya 1:10-11 n'abayuda n'abayashurani. Nta bandi bantu, ntabo. Nibo rero baba gusubira mu byagezwe 2:8-64 umurongo gw'umugaruka. Barashwiragirijwe mw'isi, bashwiragirijwe mu moko yose, bashwiragirijwe mu miryango yose, mu ndimi zose. Aho ni mu buryo bworoshe gusigurira umuntu. Mugabo uja muri Yohana intumwa igice cya 11:51-52 niyo avuga ngo ibyo ntiyabivuze abyigeneye, ariko kuko yari umuherezi mukuru muri uwo mwaka yavugishijwe ko Aymanuwahaya agira pfire ubwo bwoko kuri 5:2. Kandi si ubwo bwoko bwonyene, ariko ngo abana ba Musumba byose bari basanzaye abakoranirize hamwe. Abana ba Musumba byose basanzaye. Tureje gusubira mu byagezwe ngo azobasanzariza mu mahanga yose, azobashwiragiriza mu mahanga yose, ngo aho bazoshika basenga bashinga amadini, basenge imana z'amabuye n'iz'ibiti, ngo izo basekuru babo batigeze bamenya, ndetse n'izo nyene abayashurani, abo bana ba Musumba byose batigeze bamenya. Barashwiragirizwe mu mahanga rero. Ubwo n'ubuhanuzi bw'uko bizoba. Harageze rero igihe bashwiragizwa. Nibyo byibi igihe cya Aymanuwahaya aza muri Yashuruni, yasanze hari umugwi umwe gusa w'abayuda. Abandi batwawe na Siriya baca bagenda gutanguza ibindi bihugu. Hariho igitabo kibivuga yuko bagiye gutanguza ibihugu by'iwabo, banse gusubira muri Yashurani kubera Babuloni yarazi gatera, Egiputa ikazi gatera, Siriya ikazi gatera, Irani ikazi gatera, Ethiopia ikazi gatera. Bamara bakene, bama bafise inzara nyinshi, kuko murazi abafilisitiya baguma baturira imirima. Hageze igihe cyimbura, murazi ko abari muci bafata ibyo badatwaye batabivye ngo babatware, baciye basiga babituriye.
bakamira mu ntambara, bakamira mu nzara nyinshi. Ari nacyo gituma abagiriki baciye bavuga ngo n'abakene, ngo n'abakristo. Kubera izina abakristo bisigura ngo n'abakene, niko bisigura. Bama rero ari abakene. Abo batwawe na Siriya ivuze ati hinge tubahungure tubasubize iwanyu, bariyankira twebwe kiriya gihugu tuguma turi abakene. Bibaho, barashwiragira mu mahanga, bamwe batanguza ibihugu byabo, abandi baja mu mahanga y'abandi uko. Rero Immanuel yashitse agize rero simfira buno bwoko, kubera turi kwijambo ngo bavuye mu moko yose. Icyambere ushobora kumenya, iyo bashwiragirijwe mu moko yose, rero barakuweyo. Kandi si ibyo byonyine, nabo nyene ntibagizwe n'ubwoko ubumwe bivanye n'ibi Yohana arikavuga ngo ntiyaje gupfira ngo si ubwo bwoko gusa, ngo hariho n'abandi, no kuvuga hariho n'ubundi bwoko bw'abasanzaye. Abo basanzaye nabo ni bande? Nabo nyene baca baja kwitwa ubwoko, mugabo si kuvuga ngo n'ubundi bwoko, n'abantu bamwe, mugabo Bibiliya niko yavyanditse. Rero kuba Yohana yeretswe ngo bavuye mu moko yose, icyambere no kumenya bashwiragirijwe mu moko yose. So kuvuga ngo ahaya yatoranije abandi bo mu bundi bwoko, aje kubasubiriza abayashurani ngo arabazanye canke ngo abagiriye ubwo buntu. Ika Bibiliya yatubwiye muri Hosea abazoduga mwijuru ni bande? Abayuda n'abayashurani. Bazoba rero bavuye mu moko yose iyo bashwiragirijwe, bitaye ko kandi nabo n'ubwoko. Si ubwo bwoko gushaje gukiza, ahubwo n'abandi bashwiragiye. Ni bande bashwiragiye none bagashwiragirizwa mu mahanga? Nibyo byane twasomye gusubira mu byagezwe 2:8, nzobashwiragiriza mu mahanga yose, muze kubaye nyagano. Aho muzoshika mushinga amadini, muyashire ko imisaraba, kandi muyashire ko amabuye. Izo mana basokuru banyu batigeze bamenya, kandi namwe mutigeze mumenya. Rero bavuye mu mahanga yose, bavuye mu miryango yose, bavuye kandi reka tuje mu ndimi zose. Ariko usome Yohana naguhaye, Yohana 11:5-5-2, uhasomoze gusubira mu byagezwe 2:8-6-4, utibagiye Hosea 1:10-11, abaduga mu ijuru. Kandi ibyo twarabyize, ibyo byabona bibiri ni bande? Byashuriye Yohana 11:11. Abayuda n'abayashurani nibo babwiwe ni muduge munze ino, kuko nibo bashwiragijwe. Nta bandi rero baduga, nta bandi basanzara. Abasanzaye nibo bakuwe mu moko bashizwemwo, bashabagirijwemwo, bagiye rero iwabo kugira bongere babe umwe. Nkurikirane kukigira 5 arico cyanyuma, mugabo inyishu izobandanya. Hariho ibyo ngomba kuzoshirako bishingira intahe bindi ko mvuga. Hanyuma kukagingo kagira 5 k'ikibazo, Juvenal yavuze ati nshaka umucyo, kuko ntibyumvikana abantu kubona baboneka mu ijuru. Turabona kandi ngo ishengero ryinshi ridashobora guharurika, ngo rivuye mu ndimi zose, rivuye mu ndimi zose. Rero ibyo byose bifise ubuhanuzi
nanditse ngaho mu gitabo cya Yesaya 2:8-11. Yesaya 2:8-11. Turiko turondera bavuye mu ndimi zose, havuga ngo Yesaya 2:8-11. N'ahantu havuye wiyumvira ngo nta mirongo Isaka atanga, ngo ibyo avuga byose abivuga ku munwa uko nyene, ngo niko Isaka ameze. Cyo gituma nguma nsubiramwe imirongo. Yesaya 2:8-11 havuga ngo noneho rero Ahaya azovuganira namwe n'ubu bwoko mu kanwa katumvikana no mu rurimi rundi. Ndahasubiramo. Noneho rero Ahaya azovuganira n'ubu bwoko mu kanwa katumvikana no mu rundi rurimi. Ubu n'ubuhanuzi. Akanwa katumvikana no kuvuga ni imvugo twokwita ururimi. Aho naho Ahaya yavuze yuko ururimi rundi si ururimi ruvugwa, kuvuga no gukankama, bisigura gukankama. Akanwa katumvikana ni indimi zitandukanye. Nibuke turiko turondera ngo bavuye mu ndimi zose. Rero Uhoraho yari yarabwiye abayashorana ati rero ko ndababwira buke buke, no kuvuga ndababwira muri uru rurimi. Abana bawe babwira buke buke, ukababembereza buke buke, uburi kubabwira mu rurimi. Uhinduye urundi rurimi, abana bawe ukabahindurira urundi rurimi, ufata ikintu bita umwana w'intoke mu Kirundi. Uko niko guhindura ururimi. Umwana wamubwiye akanga ati rero wa mwana ukwiye kugenda uku, urumva imvugo ndiko nkoresha, ati rero urakwiye kugenda uku, urakwiye kugira uku. Aho mba ndiko mvuga ururimi muri kino gisomwa. Mugabo uwo mwana yanse, ndahindura ururimi. Kuvaho nakubwiriye n'ibindi, ni kuvuga gukankama. Uvuze yuko azobabwira akoresheje urundi rurimi, ubwo rundi ni ugukankama. Ni ukuvuga arahinduye uko yahora abatwara, ukuntu yahora ababwira, ababembereza. Arahinduye rero, agomba afate umwana w'intoke. Ni ukuvuga agomba afate inkoni abereke. Akanwa katumvikana nizo ndimi rero. Kuvuga rero yari yarabasezeraniye yuko abayashorani bategerezwa kuba mu zindi ndimi, no kuvuga mu zindi ndimi mvugwa zitandukanye, ko ari Uhoraho agomba kuzogira gute, kuzovuganira nabo. Kuvuga akanwa gatandukanye, Jesus, Jesus, inde, ko niko kanwa gatandukanye. Ni indimi rero, indimi mvugwa. Muga ugo rurimi rwashyizwe ngaho ngo mu rundi rurimi ho hasigura gukankama. Ngomba rero ubu nzokoresha amanyama, nzoba ndabashwiragiza, ubu ngomba nkoresha inkoni. Usomye icyo gisomwa urashobora kubibona byagenze gute abaherezi, abayashorani byagenze gute kugira Uhoraho havuge yuko agomba kuvuganira nabo mu kanwa katumvikana no mu rundi rurimi. Rero Yohana abonye abavuye mu ndimi zose, nuko arabashwiragiye. Utegerezwa kukimenya
abo rero bakuwe mu izo ndimi zose kuko bahawe isezerano yuko bazozishwiragirizwamwo mwako kanwa katumvikana. Hanyuma kandi murabibona ndetse ibyahishuriwe Yohana byavuze ngo bacunguwe bakuwe mu mibabaro. Iyo mibabaro rero n'urwo rurimi rundi yarahinduye ururimi abashira mu mibabaro. Rero baracunguwe bavuye mu ya mibabaro. Ubu rero uhoraho kubera ururimi rwongeye kugaruka kuvuga neza buke bukatabakankamira kubera bisubiye ko nico gituma bafise amababi y'ibigazi mu byahishuriye Yohana, kuko ntushobora kugira amababi y'ibigazi ukiri mu rundi rurimi ukibwiye gukankamirwa. Mugabo kubera bacunguwe bavuye mu isi hirya no hino mu bundi bunwa buvuga yindi imvuga zitumvikana arizo ndimi mvugwa, noneho baragarutse rero bashitse mwa cya gihugu cyasezeraniwe Aburahamu cyitwa Kanani cyo muri Afrika. Bibiliya mu byahishuwe havuze ngo ni mu ijuru. Bagarutse rero mu mahoro yabo bavuye mu ndimi zose, bavuye hirya no hino mu isi, bavuye hehe baje bafise umunezero. Rwa rurimi rwahindutse ntibobura kuca bafata amababi y'ibigazi aserukira amahoro canke umwidegembyo maze bakigina iryo juru. Yohana rero arabitegereza ati babandi twumva guharura ngo n'ibihumbi amajana, apana ibihumbi 144 bashigikiwe n'ibihumbi 144 aribo mitwe y'ubwo bwami, iyo miryango yose y'Abayashuruni. Rero ngaba genda babonye uwo rero n'umugwi B ku byahishuriwe Yohana igice c'indwi. N'umugwi B. Umugwi A nzobikora kandi ndabikwibutse mu gihe nzoba nahejeje gushira ku ibindi byemezo. Ibyo byemezo nabyo sibindi ni gusubiramwe icigwa. Ni bande bazokumva inzamba, ni bande bazoduga mu ijuru. Bibiliya batwereke ni bande. Tuzosanga Esau ntabamwo n'abandi ntibabamwo, muga abandi bobo hariho ukuntu bazobaho kandi neza kandi by'amahoro. Ugire igihe cyiza mwene data Juvenali, ugire igihe cyiza mwese. Shalom shalom. Hano hepfo aha nyene ku murongo w'9 aho uriko uradusobanurira ibi bijanye ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama bambaye imvune zera bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. Ibyo uri kurasobanura utumbereje ku mirongo werekanye birumvikana, ariko iyo usomye neza ukumviriza buke buke ntabwo hano bigaragaza neza ko iryo shengero ari iry'Abayasharawani bashwiragirijwe mu mahanga. Muri iyi nyandiko uri kurabisobanura bizana muri ubwo buryo, mugabo usomye neza ukagenda buke buke n'ubundi akumviriza byumvikana ko ari abandi bantu bari bavuye mu mahanga n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose. Niko genda bibona. Aha rero si nkuko uvuze utuwogira ikibazo yo nosura nkasobanura byimbitse. Ndagomba nimba bishoboka usobanurire, kuko jewe ngaha guma hansobanganira
sindahatahura nubwo watanze imirongo yerekana ivyo uri kuravuga usigura hano ndumva umengo haracangumira gatoyi. Murakoze. uriko uravuga ati rero umuntu ariko asoma watanguye uvuga ati atega ibyo uriko uravuga werekana usoma ati birumvikana atariko mugabo hawe isoma neza byahishuriwe Yohana 7:9 kumanuka ati aba bantu bavuye mu mahanga yose mu ndimi zose ati ntibiboneka yuko ari abayashirowani gusa ati biboneka yuko ari amahanga yose. Nizere ko nari nagerageje kwerekana amahanga ayariyo ari amahanga abonekayo kwa Yakobo kandi ni menshi. Yego hariho n'ayandi mahanga yabo mu isi no munsi ko nibo batwaye isi baritwa amahanga, bw'igihe bayatswe ntibazosubira kuba amahanga. Rero icyo nagomba kukumenyesha mwene data nuko Bibiliya yanditswe mu buryo politike. Iki kintu rigira kabiri ndakivuga yuko yanditswe muri politike, niko yanditse. Uburyo yanditsemwo yanditse mu buryo politike. Sobanuye rino jambo nuko mvuze yanditse muri politike uvuga mu rurimi rwumvikana umuntu atoshobora kubihariramwo, twovuga yanditswe mu buryo bw'impwemu. Cyane cyane iki gitabo cy'isezerano rishasha cyanditswe mu buryo bw'impwemu, mu ijambo ryiza, mu buryo politike. Mu buryo politike gute? Iki gitabo Bibiliya ni cy'abayashirani bonyene, nta bandi bantu bakigenewe. No kuvuga nkoresha ijambo rivuga karine, n'agakarine k'abayashirani bari barahawe kugira ngo kaze karabibutsa ukuntu bakwiye kubaho mu buzima bwandiho ariwe ahaya, n'ukuntu bazotwara bakaganza amahanga. Rero n'agakarine k'iwabo k'abayashirani saka umunyamahanga uwo ari we wese. Gusa byarashitse kuko bari babwiwe ati rero iyo maragarita yanyu, ati ivyo byera byanyu ariyo maragarita yanyu, ntimuze muyiterere imbwa n'ingurube. Nukuvuga ntibaze bacumure, ntibaze bave ku byagezwe bakava ku byagezwe. Ivyo byera imbwa n'ingurube zizobitwara zibisiribange, hama zigaruke zigarukana ivyo byera byarasiribanzwe, hama zibatabagure. Harageze igihe rero ibyera biratwagwa birasiribangwa, kandi kari agakarine k'abayashirani. Rero mu butumwa bwose bwagiye buvugwa mu isezerano rishasha, urabona ko hagiye habaho ihinduka riza guhindura iby'igitabo cy'isezerano rya kera.
ntibabihinduye mu bundi buryo keretse ko babihinduye mu buryo politike. Intumwa zabihinduye mu buryo politike. Ahavugwa yuko abanyamahanga kama binjijwe canke bagiye kubwirwa ubutumwa kugira ngo babe umuntu umwe, niko intumwa zabikoze mu buryo bwo kugira ngo bareke gushavuza abanyamahanga kama. Muga abo banyamahanga bavugwa muri Bibiliya mw'isezerano rishasha bari abanyamahanga baheburayo, abayasharani. Nuko gusa ngira ngo udakunze gusoma igitabo cyane nk'ic'abamakabe, kikubwira yuko abayasharani bakubiswe n'abagiriki babahora ko biyitirira ubwoko bw'Uhoraho. Rero icyo kintu kidakwiye kubaho ubugira kandi, ahubwo bose bakwiye kuba umuntu umwe, ntibasubire kwiyitirira abaheburayo cyangwa abayuda cyangwa abayasharani. Rero mu bayasharani bobo, abayasharani basanzwe atari abayuda baza baramaze guhinduka, bo bitwa ngo ni abanyamahanga kubera barashwiragiye baca barinyegeza. Kwa kundi wasanga turiko twinyegeza muri Tanzania, uhaye safiri waca winyegeza ukiyita umutanzania ntibakumenye. Rero baronse aho baca naho baba ntibasubira kwiyitirira abayasharani, baca biyitirira akarere barimwo ngo n'abagiriki n'abaroma n'abandi. Rero ba Pawulo bariko bavuga ubutumwa, bandika ivyete bavuga ngo bagiye kuvuga ubutumwa mu mahanga canke ngo bahindukiriye abanyamahanga, ntibaba bariko bavuga ngo bahindukiriye abanyamahanga kama, baba bahindukiriye babandi bahinduka abanyamahanga mugara bayasharani. Nuko atamyanya dufise twari gushiraho ivyanditse mbere byerekana ukuntu babungabunzwe ntibasubire kubihanga rya Yasharani. Biri mu za Yesaya n'ahandi, igihe abayuda n'abisirayeli bibomora, abayasharani bakifatanya na Siriya na Egiputa, Uhoraho akabahigira, baca bibera abanyamahanga, bitwa abanyamahanga. Abo rero nibo babandi Yohana 11:51-52 havuga ngo si ubwo bwoko gusa aje gupfira, ahubwo ngo n'abandi basabagiye kugira ngo abagarukane. Urumva iryo jambo kugarukana, kugira ngo abagarukane bongere babe umuntu umwe. Niko ibya bindi rero uzumva Pawulo avuga ngo nta muyuda, nta mugiriki, nta mugabo, nta mugore, bose muri umwe. Muri umwe kubera iki? Kubera batatanye cyangwa bibomoyemwe ibihugu, bigira amahanga kandi ryari hanga rimwe. Bigize amahanga kandi ryari hanga rimwe, urumva barasambutse bagize amacakubiri. Mbere igihugu kimwe kiciye, kuko baranenana. Abayuda bobo kubera bagumye ku byagezwe baranena abayasharani, mwebwe babavuga ko ari abanyamahanga, kuko nyene mwe muri abanyamahanga
kandi nibyo kubera bari barifatanije n'abanyamahanga biyitirira abanyamahanga. Nico gituma abayuda babanena. Rero ba Paulo bacu bavuga ati abagiriki mu gishingo cyo kuvuga ati Abisirayeli basanzaye bo mu miryango 9. Bace bavuga direct abanyamahanga. Rero ko ubutumwa bwotanguriye mu bayuda, reka tuce duhindukirira abanyamahanga. Kuvuga reka tuce duhindukirira ba bandi baswiragira bitwa abanyamahanga mugabo arabayashirani. Aho rero niho politike iri. No kuvuga rero iyo intumwa zidahindura imvugo ngo zigishe mu buryo politike, ku batarakomera mu buryo bwo muri mpwemu, nta muyashirani n'umwe yosigaye, kuko agatoki kose abanyamahanga uko babashwiragije kaguma gatungira abayashirani. Rero uwudugije umutwe wese ko ari umuyashirani, umutwe kwaro kumena. Nico gituma baciye bitwa abanyamahanga iyo bagiye hose. Rero kubona ntuze Yohana avuga ngo bavuye mu mahanga yose, bavuye mu ndimi zose, ntibisigura yuko ari abanyamahanga kama bizeye uhoraho baje muri Yashirani. Oyaye nabagarukanywe, kuko n'ubuvugishwa bwinshi bwerekana yuko bazosanzazwa mu mahanga, kandi muri ayo mahanga nyine bazokongera gukugwayo bagaruke. Rero mwijambo rimwe abasanzajwe nibo kandi bazogarukanwa, nta bandi bantu bazogarukanwa kiretse abasanzajwe. Abo basanzajwe rero nibo babo bavuye mu bihugu byose, kuko niyo basanzarijwe, bavuye mu bihugu byose, bavuye mu ndimi zose, bavuye mu bihugu byose, bavuye mu miryango yose, kuko abayashirani ibyo byose babiciyemo, basabagirijwe mu bihugu byose, basabagirizwa mu ndimi zose, nk'uko twamye tubisoma yuko haraho atagomba kuzovuganira n'ubwo bwoko mu rundi rurimi, ahubwo agomba kuvuganira nabo mu kanwa katumvikana, mbere no mu rundi rurimi. Rero nizo ndimi rero, indimi zitumvikana niyo yabarungitse kugira ngo yongere kubigishiriza mwizo ndimi, bibanze bibagore mugabo ngo bazogarukanwa. Rero kujya no kugarukanwa, ingenda guhe ibyanditswe nka 2-3 kwereka ukuntu bagiye n'ukuntu kandi bazogaruka. Ubuhanuzi bwo muri Luka 2:1-4 ushobora gusoma uhereye kuri 20. Gabo reka nsome jewe kuri 24 havuga ngo bazokwicwa n'ubugi bw'inkota, bazojyanwa mu mahanga yose ari nyagano, kandi i Yerusalemu hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Ubu n'ubuhanuzi bwavuzwe uhereye kera kuri Mose gusubira mu byagezwe yuko bazoshwiragirizwa mu mahanga. Ngiki gihe rero kirageze, ba Esawu barinjiye muri Yashirani, baracumise benshi, abandi barabatwaye ari nyagano mu mahanga. Mbere rero ibi byashitse ku bayuda, kuko abayashirani bobo
imiryango 9 yari yarasabagiye imyaka ibihumbi hafi 2 barasabagiye baragiye batacibukwa ko arabayasharani. Rero iki gihe ni gihe cya Ayman Wahaya, ababwira ko rero igihe cyo gushwiragirizwa mu mahanga kigeze. Edomu, Esau, Roma niwe yakoze ibi bintu mu mwaka wa 70. Ibyo ndazi ko ubizi neza mbere kubindusha. Rero aha byarashitse barabatwaye mu mahanga yose ari inyagano. Rero aba batwawe mu mahanga yose, mwene data, nta munyamahanga arimwo, nta munyamahanga numwe abaho agiye atwawe mu mahanga. Katugende turabe ukuntu bazogaruka, ubuhanuzi bwerekana ukuntu bazogaruka, naho nyene nta banyamahanga bazoba barimo. Luka twumvise yuko abayuda batwawe mu mahanga yose, bavuze ihanga rimwe, bavuze mu mahanga yose, kandi batwawe ari inyagano. Niho navuze nti aho rero nta munyamahanga numwe atwawe, abo n'abayuda gusa. Rero ucusoma iki gitabo cya Yesaya bigushobokeye, je nanditse Yesaya 3:5 ku 8 gushika 10. Bigushobokeye wosoma uhereye muri Yesaya 3:3, Yesaya igice cya 33, umutwe w'amajambo uvuga ngo amagorwa y'i Yerusalemu no kuzokizwa kwaho. Ukongera ukabandanya ugasoma Yesaya 3:4, amateka azocigwa amahanga no kugesera kwa Edomu. Ibi ni ibintu n'ubuhanuzi bwo muri kazoza, ntibwigeze ububa ubu buhanuzi. Rero nashimye kuca nsoma Yesaya 3:5, umutwe w'amajambo uvuga imigisha izoba ku ngoma ya Mesiya. No kuvuga rero aha ni mu gihe cy'iherezo, kubera ni imigisha izoba ku ngoma ya Ayman Wahaya. Ico gihe ntikiragera mutama wanje. Rero nshimye kuca mpera ku 8 gushika kuri 10. Muri Luka twagejeje ahantu havuga yuko barabatwaye nk'inyagano mu mahanga yose, kandi nta bandi bantu bari bicanzemwo, nta banyamahanga bari bicanzemwo, ahubwo abanyamahanga bavuga ati twarizo sema ziyitirira abana ba Musumba byose. Rero ubuhanuzi bwo muri Yesaya buzoba ku ngoma ya Mesiya. Iyo ngoma ya Mesiya rero ni hahandi yumvise Yohana abona abantu bari mu ijuru. Ntinge wumve abo bantu bagiye mu ijuru ni bande. Yesaya 3:5, 8, 9 na 10 havuga ngo kandi hazoba inzira y'iroro, iyo nzira izokwitwa inzira yera. Abanduye imitima ntibazoyicamwo, ariko izoba iy'abantu biwe. Abayicamwo naho ho bamwe ibijuju ntibazozimira. Nta ntambwe izohaba, nta gikoko na kimwe c'inkazi kizoyicamwo. Ntibizoyibonekamwo, ariko abacunguwe nibo bazoyicamwo. Mu byahishuriwe Yohana twumvise ngo abacunguwe bakuwe mu isi bafise amababi y'ibigazi. Naba rero baboneka ngaha. Reka dusome ngaha kuri 10. Abacunguwe n'Uhoraho bazogaruka. Ufate iryo jambo bazogaruka.
iryo jambo ribe urufunguruzo rikwereka abazogaruka. Reka mbandanye nsoma nca ndarigarukako. Abacunguwe n'Uhoraho bazogaruka bashike i Siyoni baririmba, umunezero udashira uzoba ku mitwe yabo, bazobona uguhimbagwa bo n'umunezero, kandi umubabaro n'ugusuhuza umutima bizohunga. Aya n'amajambo ahura neza neza nivyo mu Vyahishuriwe Yohana 7 kwa bajya abantu benshi, ko baje bafise amababi y'ibigazi, nabaje bacunguwe bavuye mu isi. Ibyo byose twabibonye. Tuce tugaruka rero kwiri jambo abacunguwe n'Uhoraho bazogaruka. Bazogaruka hehe bazogaruka? Twumvise bazogaruka i Siyoni, niho bazogaruka. Wibuka umutwe w'amajambo uvuga yuko imigisha izoba ku ngoma ya Mawashayi, ku ngoma ya Mawashayi. Rero abacunguwe n'Uhoraho bazogaruka i Siyoni. Ucugaruka kandi mwa cya gitabo cya Luka, bazotwagwa ari nyagano bakuwe mu gihugu cyabo, babatware ari nyagano, bazoba ari bamwe, nta bandi babicanzemwo. Ibyo ndazi ni ibintu byumvikana, babatwara ari nyagano. Mugabo ubuhanuzi ngubu bubabwiye yuko ngo bazogaruka i Siyoni, bakuwe hariya. Twumvise ngo babakuye Yerusalemu babatwara, kandi ngo abanyamahanga baciye bafata Yerusalemu kugeza igihe cyabaho kizoherera. Rero Yerusalemu na Siyoni biri hamwe. Rero ngaha bacunguwe, twumvise ko bazogaruka. Rero ari abanyamahanga kama ntibashobora kugaruka, ahubwo baraza. Mugabo ntibakoresheje ijambo kuza, bakoresheje ijambo kugaruka. Rero abatwawe ari nyagano kandi baragarutse. Ukuntu rero bagarutse, baje babwirwa ngo abacunguwe n'Uhoraho bazogaruka bashike i Siyoni, hamwe bakugwa baririmba. No mu Vyahishuriwe Yohana naho nyene baje baririmba bafise amababi y'ibigazi, umunezero udashira uzoba ku mitwe yabo, bazobona uguhimbagwa bo n'umunezero, kandi imibabaro no gusuhuza imitima bizohunga. Hajya mu Vyahishuriwe Yohana kandi hayerekana neza yuko ngo bavuye mu mibabaro yo mw'isi. Nangaha abo bagarutse babwiwe yuko ngo nta mibabaro. Nukuvuga rero ubu n'ubuhanuzi bwa kiriya gitabo. Aha Ezekiyeli n'ubuhanuzi kandi bw'ukuntu bizoba mu gihe c'iherezo. Ni Ezekiyeli 3:7. Ezekiyeli yerekwa iby'amagufa yumye. Iki ni cigwa duheruka kwiga mu burebure bwaco. Naco waracyanse mwene data bukuru, waracyanse ko atari cyo. Mugabo ntacyo naho wacyanse, reka kandi tukigarukane mu mirongo mike. Ezekiyeli 3:7, 10 gushika 11. Havuga ngo nuko nca mvuga nk'uko mbariye, impwemu zibinjiramwo baba bazima, baravyuka barahagarara ari ingabo nyinshi cyane.
nuko arambarira ati mwana w'umuntu, ayo magufa niwo muryango wose wa Yasharani. Baravuga bati amagufa yacu arumye n'ivyizigiro byacu birabuze, turashize gose. None vuga ubabarire utukuni kumwami Uhoraho agize, atehe nzorangaza imva zanyu mbaduze muve mu mva zanyu mw'abantu banje, kandi nzobashikana mu gihugu ca Yashuruni, kandi nzobashikana mu gihugu ca Yashuruni. Wibuke Yohana ababonye bari mu ijuru. Iryo juru rero si hariya mu kirere, abakuye mu mva, barazutse, baramagufa yumye, abona abayasharawani, nta bandi bantu barimwo. Twavyumvise mu gitabo cyantuze c'itanguriro kare. Ubu n'umuryango wa Aburahamu, ndetse bava mu bura bwande bwa Yakobo, mu mara ya Yakobo. Nta bandi bantu bivangamo. Rero babaye amagufa yumye, bari mu mva, barazutse, barabaye igisoda gikomeye, bagarukanywe mu gihugu, kandi nzobashikana mu gihugu ca Yashuruni. Ni ukuvuga Yohana rero ngaha ababonye bagarutse, abashikanye mu gihugu ca Yashuruni. Nico Bibiliya yanditse ngo mwijuru. Nkuko nakubwiye, Bibiliya y'igitabo c'isezerano rishasha canditse mu buryo politike, kubera hajya mwijuru havugwa, niho havugwa hiramvuye mu majambo agaragara yuko ari mu gihugu ca Yashuruni. Mu gihugu ca Yashuruni naho ni ca gihugu Aburahamu hamwe na Soma yuko yahawe umugabane wose witwa Kanani, uzobugizwe n'abami 12. Rero azobakura mu mva barapfuye, nta bandi bantu bakuwe mu mva. Ngaha karundura haciye havuga yuko ari abayasharani. Ezekiel 3:7-13. Nuko muzomenya yuko jewe ndi Uhoraho, igihe nzoba ndangaje imva zanyu nkabaduza mukava muri zo mw'abantu banje, kandi nzobashiramwo mpwemu wanje mube bazima, mbashire mu gihugu cyanyu bwite, maze muzomenya ko ari jewe Uhoraho nabivuze kandi nabishikije, niko Uhoraho agize. Rero bariya bantu Yohana yabonye hariya, ngaha muri ibi bitabo biguma biza bivuga abayasharani, nta bandi bantu barimwo bivanzemwo. Abagiye ari nyagano nibo bacunguwe, kuko batwawe ari nyagano mu mahanga yose. Rero baracunguwe, abacunguwe bagarutse i Siyoni baririmba, bafise amahoro, bafise amababi y'ibigazi, bakuwe mu mahanga yose batwawemwo. Luka yavuze bazobatwara mu mahanga yose, bakuwe rero mw'aya mahanga yose, bakuwe mwaza ndimi zose, bakuwe mw'aya moko yose, bakuwe mw'aya miryango yose, bagaruke i Siyoni baririmba banezerewe, kandi ngo ntibazosubira kugira amaganya, ngo no gusuhuza imitima bizohunga. Aha Ezekiel turacari Ezekiel 3:7, dusome 2:1, tuce dusimba tuje ku murongo wa 25 gushika ku 28. Ezekiel 3:7, 2:1 havuga ngo, maze ubabwire utukundi kumwami Uhoraho agize, ati raba ngira nkure abayashuruni mu mahanga bagiyemwo,
wibuke Luka yavuze ko bashwiragiriye mu mahanga yose, mu mahanga atari hanga rimwe. Ngenda hasubiremwo umaze ubabwire utuku niko umwami uhoraho agize ati raba ngira nkure abayasharani mu mahanga, n'abayasharani abakure mu bihugu mu mahanga bagiyemwo, mbakoranirize hamwe mbakuye mu mpande zose, mbashikane mu gihugu cyabo bwite, mbashikane mu gihugu cyabo bwite. Reka tuce dusoma ibiri, ugomba wosoma hose mugareka nsimbire kuri 25. Haca havuga ngo bazoba mu gihugu nahaye umusabyi wanje Yakobo, aho basekuruza baba niho bazoba bo n'abana babo n'abuzukuru babo ibihe bidashira. Kandi Dawidi umusabyi wanje azoba umwami wabo gushitsa ibihe bidashira. Ubu Dawidi basize ngaha ni Aymanuwahaya. Cusimba kuri cubandanya gushika 28. Havuga ngo kandi Dawidi umusabyi wanje azoba umwami wabo gushitsa ibihe bidashira. 26 Ezekiyeli 3:7. Kandi ikigeretseko nzosezerana nabo isezerano ry'amahoro ribabera isezerano ritazoshira, nzohabegurira ndabagwize, kandi ahera hanje nzohashinga hagati yabo gushitsa ibihe bidashira. Ihema ryanje naryo rizoba kumwe nabo, nanje nzoba ahaya wabo, nabo bazoba abantu banje, maze amahanga azomenya yuko ari jewe uhoraho neza abayasharani, igihe ahera hanje hazoba hagati muri bo gushitsa ibihe bitazoshira. Mwijuru Yohana yababonye ni iki gihugu beguriwe uhereye kuri basekuruza babo, baragikuwemwo bajanwa mu mahanga ari nyagano. Rero bagarukanywe mu gihugu cyabo, bacegukire bakibemwo amahoro. Habandanije havuga yuko umusabyi wabo uhoraho Dawidi, uwo ni Aymanuwahaya, niwe azoba umukuru wabo, niwe azoba arongora. Hari umurongo waciye uca umurya werekanye yuko ngo kandi ahera hanje kuri 26. Ezekiyeli 3:26. Ikigeretse ko nzosezerana nabisezerano ry'amahoro ribabera isezerano ritazoshira, nzohabegurira ndabagwize, kandi ahera hanje nzohashinga hagati yabo gushitsa ibihe bidashira. Ihema ryanje naryo rizoba kumwe nabo. Abo rero n'abayasharani bashwiragiye baragarukanywa Siyoni, ahera uhoraho hari hagati yabo, ihema ry'uhoraho riri hejuru yabo, riri muri bo. Kandi havuze kuri 28, maze amahanga azomenya yuko ari jewe uhoraho neza abayasharani, igihe ahera hanje hazoba hari hagati muri bo gushitsa ibihe bidashira. Bisobanuwe babandi umuvuga ko ari abanyamahanga ntibarimwo, nibo bazoba bavuga ati kumbe rero uhoraho niwe yeza aba Yashuruni. Ni ukuvuga abanyamahanga ntibarimwo, ngaha harabakuyemwo. Rero ahera uhoraho n'ihema ry'uhoraho, usubiye hamwe mu byahishuriwe Yohana
harabyerekana ibyahishuriwe Yohana 7, harerekana aba bacunguwe kandi hakerekana n'ihema ry'Uhoraho. Wa murongo n'uwu Ezekiyeli ariko yerekana ni bande bazozuka, ni bande bazova mu mva, ni bande bazoduga, ni bande bazotwagwa mu gihugu cy'ijuru, ni bande. Amanota yose kandi bisa amanota handitse yuko ari abayashuruni, nibo bonyene, nta wundi muntu azoba arimo. Naburya twumvise yuko ngo amahanga azomenya, azovuga ati koko ahaya niwe yeza abayashuruni, nukuvuga nta mahanga azoba arimo. Twabisomye hariya muri Ezekiyeli 3:7 kuri 38. Nta mahanga azoba arimo, ahubwo amahanga azohagarara hirya avuga ati by'ukuri Uhoraho yeza abayashuruni, arabasubijeyo, abasubije Siyoni iwabo mu gihugu Aburahamu yasezeraniwe, nico gihugu juru. Ingorane nuko umuntu yumvise ngo mwijuru, ababonye mwijuru aca yibaza ngo yababonye hariya mu kirere. Ijuru ni gihugu kiri ngaha hasi, twagisomye citwa Kanani. Rero kuri uwo murongo w'ibyahishuriwe Yohana 7, cya gice nyene mwazana c'indwi ku murongo wa 15, wumve ngene havuga cyo kimwe no muri Ezekiyeli 3:7 uhereye kuri 3 hajya duhejeje gusoma gushika 3:8, uhereye kuri 2:1 gushika kuri 2:8 havuze ngo ibyahishuriwe Yohana 7:15, nico gituma baba imbere y'intebe ya Ahaya bakamukorera mu rusengero rwiwe ku murango no mwijoro. Kandi ubu byagiye kuri irya ntebe azosanza ihema ryiwe hejuru yabo, ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarabika canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahanganye n'iyo ntebe azobaragira. Wa wundi Dawudi hariya muri Ezekiyeli niwo uwo mwagazi w'intama uriko uravuga. Dawudi ngo niwe azoba umwami wabo, umwagazi niwe abaye. Rero kubera murazi ko Dawudi yapfuye, rero hajya basize Dawudi no umucunguzi ngaha ariko aravugwa ngaha mu byahishuriwe Yohana. Hariya havuze ihema y'Uhoraho rizoba riri hagati yabo, abaki abayashurani. Nangaha mu byahishuriwe havuze yuko ihema ya Ahaya rizoba riri hagati y'aba bantu bacunguwe bakuwe mu mahanga. Rero iki gisomwa cy'ibyahishuriwe Yohana gifise ubuhanuzi butari buke buza bukubitako aba bantu bavuye mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu bihugu byose, mu moko yose, bibande ngaha. Kubera cyanditse muri politike kino gitabo, ntibariko bavuga amazina. Kubera iki batacanditse muri politike, bambe bacanditse muri politike, borinze bashiraho amazina y'ukuri ko arabayashirani gusa. Abanyamahanga bose arambutse, abanyamahanga kama kito kwanditswe kino gitabo muri politiki cy'isezerano rishasha, n'amahoro ahari no munsi ntaba ariho. Rero kubera uhora hafise ubwenge bwinshi, yashatse kubyandika muri ubu buryo kugira
ko afise politike, azi politike, afise ubwenge bwinshi, azi ukuntu atwara ibintu, nta n'umwe amurusha. Nico gituma yavyanditse muri ubu buryo. Rero aba bantu babonetse bavuye hariya hirya no hino muri Ezekiyeli hatubwiye ngo azobakoranya bakuye abayashirawana bakuye mu mpande zose. Luka yavuze ngo bazoshwiragirizwa mu mahanga yose. Yesaya avuga ngo abacunguwe n'Uhoraho bazogaruka kubera iki? Kubera bagiye. Nta bandi bashobora kugaruka i Siyoni kiretse abagiye. Bajya bagiye nibo bagaruka, nibo bacunguwe. Twumvise ngo mbere bezeshejwe n'amaraso y'umwagazi w'intama. Reka maririze kw'ico kintu wumve ni bande bezeshejwe n'amaraso y'umwagazi w'intama. Mu kumariza guheraheza abo bacunguwe, abo bamesuza amaraso y'umwagazi, imbune zabo baboneka mu Byahishuwe Yohana. Ni bande? Matayo 15:2-4 avuga ngo arabishura ati sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Arabishura ati sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Karangura Isirayeli. Hanyuma tuca tugenda mu Bigalatiya 4:4 gushika 5. Noneho nanditse ngo 4 muga ni gushika 5. Abigalatiya 4 soma kuri 4 gushika kuri 5. Avuga ngo maze igihe gikwiye gishitse, aha yatuma umwana wiwe yabyawe n'umugore, kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe. Kuri 5 ngo acungure, ngo avire amaraso abaganzwa n'ivyagezwe, biduheshe gucika abana biwe. Hanyuma dusubira muri Yohana 11 ku murongo wa 51 na 52. Ni bande bezesha imvune zabo amaraso y'umwagazi? Ni bande? Yohana 11:51-52. Ibyo ntiyavuze avyigeneye, ariko kuko yari umuherezi mukuru muri uwo mwaka, yavugishijwe yuko Ayimanu Ahaya agira apfire ubwo bwoko. Kandi si ubwo bwoko bwonyene, ariko ngo abana ba Ahaya bose bari basanzaye abakoranirize hamwe. Haleluya. Gupfira yapfiriye ubwo bwoko ubwahe? Abayuda. Si ubwo bwoko gusa bw'Abayuda, ahubwo n'abayashirani basanzaye nabo abapfire, hama kandi abakoranirize hamwe. Nibyo bya bindi ngo umusaraba wakoranije amahanga yose. Amahanga yose ayahe? Ihanga rya Yuda n'ihanga rya Iyashirani. Abo nibo umusaraba wakoranije. Ugomba kubimenya ubwo buhanuzi busome muri Ezekiyeli 3:7. Usome ahantu havuga ngo icitegererezo c'inkoni zibiri. Umutwe w'amajambo uvuga icitegererezo c'inkoni zibiri muri Ezekiyeli 3:7. Urahabona uwo mutwe w'amajambo, niho ucubona uwo musaraba, izo nkoni zibiri. Umusaraba murazi ko ari ibiti bibiri. Rero nibwo buhanuzi bw'umusaraba muri Ezekiyeli 3:7. Umutwe w'amajambo icitegererezo c'inkoni zibiri.
rero abaje gupfigwa gukoranirizwa hamwe ni hanga gipomoyemwo kabiri kuri Salomo abayuda n'abayasharawani. Abayuda nibo bariho igihe cya Aymanuwaya, nibo biswe ngo ubwo bwoko nibwo bugomba bupfigwe, kandi si ubwo bwoko gusa n'abasanzaye. Abasanzaye n'abahe? Abo Siriya yatwaye ntibagaruke muri Yasharani, bakaca baza kwitanguriza ibihugu byabo muri hirya no hino muri Afrika, bakaba no mu yandi mahanga ari nyagano uko. Abo nibo basanzaye, nibo bongeye kandi gukoranirizwa hamwe. Abo rero umusaraba niwo wakoranije, nta bundi bwoko, nta wundi munyamahanga, nta munyamahanga n'umwe yigeze akoranywa n'umusaraba kiretse abo bantu babiri gusa. Bisome neza. Matayo hatubwiye ahaya nta wundi muntu yatumye ko Aymanuwaya kiretse abo mu nzu ya Isirayeli, kuko nibo bazimiye kubera bahawe ibyagezwe. Rero barabivuyeko. Rero Uhoraho yongeye iyo atumye Aymanuwaya kugira ngo aze kuba zimurura, bagaruke mu byagezwe, bagaruke mu kugororoka. Ntiyaje gukora ibyagezwe n'ibyavugishwa, ahubwo yaje kubishitsa, no kuvuga yaje kubereka ukuntu bakwiye kubikora. Nico Aymanuwaya yaje gukora. Yaje arondera ihanga rya Yasharani ryonyene gusa, nibo ahayatumweko. Rero Aymanuwaya ntashobora guhindura icyo yatumwe. Nico cyatumye tuzokwiga mu minsi Satani yitwa ngwiki muri Edeni. Byaramunaniye, ibyo nibyo byamunaniye, kuko ibyo ahaya yamutumye gukora sibyo yakoze. Rero Aymanuwaya wewe ibyo yatumwe n'Uhoraho nibyo yakoze. No kuvuga yamutumye kuba Yasharawani kugira abavire amaraso yiwe bayezeshe imvune zabo. Nibyo rero mu byahishuriwe Yohana bivuga ngo abo bacunguwe bezesha amaraso y'umwagazi imvune zabo. Nabahe? Nta munyamahanga arimwo, ntawe. Ubwibyo ibyahishuriwe Yohana mu guheraheza indwi uhereye kwa bajya 144, kandi bajya no kubavuga nta nabuvuga, no guhera kuri bajya bavuga yuko arabava mu miryango yose ya Yasharani, no kuvuga bajya n'abatware n'ubwami n'ubuherezi. Hanyuma hakaca habaho n'abandi rero batinya kuvuga ukuri. Abo nabo nibo buwo mugwi ugira kabiri uri aho hepfo kuri 9 ibyahishuriwe Yohana ndwi, bavuye mu mahanga yose. Nabo baje bafise amababi y'ibigazi baririmba, nkuko Yesaya yabivuze. Yavuze ngo abacunguwe bazogaruka baririmba. Abo bacunguwe bagaruka baririmba ni bande? Ibitabo byinshi byerekana yuko ari Yasharawani, nta bandi bantu namba barimwo, ntabo. Nuko aho niho ngejeje mu kwishura mwene data ubukuru. Mugire igihe cyiza. Shalom.